narenze karate n'abajetri n'abadakitana urabona ankubise ukutetawa uko nyene ubunyene nabada goside hasi Jewe umuntu w'umugabo ndibishe iki ni ronde bashanye Beti reka jewe ndi umuntu w'umugabo reka kumfima ndagufata nyene ndagufata jewe none mugenderere mugende nyarutse agenda hariya ada teri twige Agisuma. Ibintu byarahindura. Zuru. Ntabwo musuma no kurumana nanda abakondo. Nukuri kumana nanda kabatore nukuri kumana. Nukuri kumana abasuma. Umusumi. Abasuma. nariko ndaraba hari ubudo akadobo karaha kandi habigomba gutwagwa ca ndabitora amazi ubona oya yari yuzo no kuri Nene mureke basi mureke none yibye ntimwabibonye byashitse iriki byashitse no kuri maro yaragiye amasani yaragiye uyipfi gutukuri bakwiye choko mariri kireka kwimara amazi ibintu mwitwanje no kuri je bintu byo nari wisenga kwiba aho bitwaye oya jewe singimana umusuma bamufasha bamutirigano nyabaki igihano baramubabarira ijambere rya kabiri n'ababari nta musuma nta nasiboga nduciye oya no kuri kumana basi mubanze muri mazuru murindire basigaye itabe telefone gusa no kuri je sinakombanira siti ya ibintu byinshi ububido ibikipeti ya no musurabindi oya none je nshaje kuba no kwibaka bido n'akadobo wapi Yakobo nyine bamufashe yibye aha niho oya sinibye babwire baramuzi mukamenge hehe mukayanza hose baramuzi jesu niba none mubazi ni Yakobo nyene ndagutera inkuru ahubwo wari uzi n'ikintu ashobora kakadobo k'iwawe nyine kamwe ka bure urugo shise uri mu cyangwa ari mu kandi umuntu ndamuzi asa kajya nyine niko yaratwaye na kakabido shaka mukuntu uhora ukomeye bamutima ujya kuba kadonga aha okay sa nkiko no kibanda gikoresha nkiko no kibanda gikoresha jesu niba basi dukora iki umunga va mu kiniro ne namuzi ave mwina aza kuba ngaha kukanga mu kirasa oya no kwidima ndeka mwe kugwa kubatana cyamba kiri bari kushimba nakadobo no kiba no katondo kandi basi ego ibintu yabyibye kandi byafashe gusa nyirabyo ani mwabarire ko ibintu byagarutse gusa jesu sara rabidi jesu niba ndabashe sara jesu niba ariko iyo byabura bashaka tabona oya je nari kuza ngavuga ati je ibintu byanyu nabibabiki oh ico ni kikuri Oni ko yirutse ibintu ntimwabibona azogaruka umaze kumuvugira azogaruka
uramba ibintu byanje watwana musi byose oya nukuri ntakintu mureka njye nihorere njyewe ndamwiba braza samye niba cyangwa ninde ndakwica ninde yipfye amunitse menshi amunitse ninde kuvugira wagisema baba siambiye ngote niliba kuyiba bwana wa yivyabo mama matera kuyiba shepa cyangwa nitera hasi nitera erega samye niba uramuzi mwahara mufatanya kuyibara uramuzi baba ndiko ndamubiri hamwe umusumari banaye ngo watoyiga ariko sharengana mbona kadobo ndavuga kadobo bagata ndabonye kasana kadobo ko kwa mama nitirira no gabanya ngeso si byiza nino kadobo ndaroga shaka ni muranzi nanye ibintu azano ibintu azano ibintu cyane kuri kigera nitse nukuri yewe cyangwa mushaka ngesa ifisi wavuze ko umuzi mucamubiri hanze nariko ndakurabira amasafuriya n'amateleviziyo yose uzana hano nukuri kwimana cyane kintu nivyemera nukuri kwimana akia Mungu sasa akia Mungu sio mimi yiba mere sio mimi akia abana bajama ko barayikorera turajya kushobora aka kado impuzu zanjye zose batwaye je nukuri yaba nibyo nari kuba navuga mimi naombaga shefu naombaga naje nakabonye mu barabara ndavuga aka kadobo wose ngara kamama nitirire reka ndakamutwarira mama nitiriye mubonye henga hanya uko urabona niba tutakari nani wumva nibi bintu nari mpo ndabona ngaha yo bashoba kononisa basi naomba msamahani ukamusaba bazi Munisame kabisa. Menyere ko yiba niyo mpamvu ndiko ndamuvugira ngese ndabonye umusigaye. Ntabwo izosubira kuri. Shira amaboko hejuru yose imbabazi. Vuga basaba imbabazi aho bose mbabarira. Witwa gute? Zedro mbabarira. Nako mere witwa gute? Nisame. Ubabana basigaye bajama hasi materebo warajanye. Hama ngo ndakubabarira. Sio miye mera cyangwa. Tujana muhira muce mundi hivyo ivyo byose hama ndamubabarira. Oya nukuri je nta kintu nivyemera nukuri. Nibiki no gabanya amajambo na wewe. Ndagusaba imbabazi kutumwongeze n'ibindi. Ema. Mere genda. Uraberera. Je karagira. Ranoni. Twete twigiye. Genda kubabarira umunsi basubire kandi. Ego nukuri ego murakoze kabisa. Ego. Ega nibage kakadogo. Ndamura kakadogo. Sana turakamuhebeye. Arakamutari mama nitigi. Urakoze. Kandi jenzo gusubira. Nibiki? Mungu n'umusazi. Akabona abandi akayiruka. Make. Kakadobo make. Uyu nawe rero. Ibiki no. Nakado? Nuti ko bakangabi. Wowe ndagusize hariya wiruse. Ahubwo bakoze kuntaba. Bari banyishe we. None gashako bakangabi amakofi bampaye niyo ngomba kunywamwo ni hepot. Bagufata ivyo akadobo bakaca kugaburira tukagurisha. Bakubitse mu nzi bahize ko bataka ariko bamurije ko. Ndakaja amahera ndakaja cangenda ndayakubita ugwagwa ewana ndo ivo sene. Ndawe kubaga ariko nani arigo solution kugira ndarumwa nyene. Ndayihebe. Rega we kubivuga nivyiza kubera we wanyi gikomye komanyoko. Urumva wewe ntacubura urajya urica aho mwakumbwira ngo mve mwibi bintu. Wewe honyene hajya ntuzi impamvu urya sheri wakakugurira ibirato urambara impuzu ukambara ntimuzi iyo byavuye. Ivyo byonyene uri kuravuga sheri wane wa musuma mbere dufise ngaha mukati. Ushaka kugira ico ushaka. Ivyo wambara biva mu busuma. Hanyuma je niba kadobo ushaka kumfata nabi. Musuma. Bobo bibi impene bibi imbata bibi inkoko. Okay, si musuma. Sawa. Uzoshima umunsi wewe nyene yaji wanyu urazomwereka aho ubagusa ngo aze kubatemberera uzoraba ugira azotinya ngo nukubera ari kwa mabu ijya TV ukabona agiye atayitwaye azorarara ipangira utavyizera uzovyizera kwivye kakadobo
Kakadobo make. Mere nakadobo gura. Make. Umusuma gute nyongeso yayitanguye. Yayitanguye cyane. Yarayitanguye nanje caramforoma. Uri kurumva candinjira nanje mu busuma. Niko ndabyumva. Ubu ndiko nanje ndatora kamere nk'iyi wiwe. Kakadobo. Ino musaba kiriya babuze ndagiye ahubwo. We urabandanya icyo mwereke naho ubararara gupangira. Hera naniya geso. Mwejani ko mwidibani. Kakadobo make. Emuga. wewe utenda gushika amasaha yose nkaya. Cyo musi nahangaje narone ndabura. Nyari rero mba meze ko sana. Nakoze kuri phone ndakubura. Sibo ndiko ina charge umva umuriro mu musumbo. Bimeze kuti gahunda yo musi no. Bon, gahunda yo musi fresh. Murazi ko je ni mu ndi metri amapanzi. Yego. Manik. Popo. Oya ko ngure. Popo. Ubuye. Baba. Nariko ndapanga amafra nariko ndiba. None waronse cyane. Waronse. Je naronse. None mwebyifashe gute? Yego. Zidureze kuzuri kugira wiba mu makati nazi kubujije. Sivyo? Kwiba imbabura kwiba ibikombe bose nakubujije. None gashaka ariko nibereje ho bigende gute? Ibyo nabyo byo bituma bisubizwa n'inyuma. Uza kwiba ibintu nk'ibi byo. Kombereza rero. No kuri. Panga kare mu. Ndabira ngaha. Wabaye kintu. Kuba komereza. Ni sapasige yaba. Aha mu mugongo. Yakobo. Narakubujije. Bakubise mbwa. Ari wakubise buyangari. Bamwishe mutibe wabibona. Bakubita inkoni ku maguru. None kuri ndende ngaha. Tubandanye sayidi. Naparamu. No wari wagiye kuri ibyo Kombereza rero. panga ibyo mwana mama. Ubu buzima je naburambiye. Tujya kuyiba amakinga bakadufata. Dukure mwinduru. Ndafise gahunda rero nziza plan nziza cyane gose. Abo telefone anje Wayisize nacu. Ngo mangirise buyinkoni bantu. Kombereza Yakobo. Nizosubira kuyiba tugiye kuba amafaranga afadika. Yari hediri yaronse umutima. Ndafite ya deal. No. Abazo deal zurofa rofa. Umuntu avuye hanze. Ivyo kwiba amakinga, kwiba ibiki nike Nose turasezeye. Ucupfa nane kata kandi kazi gashaho. Yana kazumva yaronse. Nine reka sindafu. Ngiye kuja rutunga. Umbiriza. Urabona mu Burundi ushobora kuhaba utanzi kwiga imyuga yose basibimaki. Bazo turaba ababandi. Jiyo naronse akazi ko kwiba. Cyo twibagira kwiba uzucorongora winashita mu ishuri yige. Oya. Kwiba cyo tubisezera. Naka batuvugana na kaduheba. Asi atuvugana nawe turenga hose batuye. Cyangwa n'imidugu. Jiyo naronse map yuko ari umuntu agomba avuye hanze. Azina amafaranga. Madolari. Agomba koresha ishira hamwe numfasha kwa amafaranga yose tuyakukumbe yose tuyayorere yose rimwe cha rimwe. Warozwe. Aho warozwe. Nurimu. Wereka reka nisema mvaru kubisha. Je nivya kadaburazi ngani bangu bitihaja. Nivya kadaburazi. Nubudazo iyo masafura bangu bitsibuye ja. Nivya ndabo gusa. None uyu ko yivyikinga. Ko je nivyikinga ko. Aramukubise. None ivyo nivyo amenya ngenda kwibi bidolari canje kugura indege. Ivyo umva bamfasha nani wamenya na mama Umbiriza. Utabishaka. Utabishaka mbyumva. Acarimwo. Asindimwo. Mutunge muyajanye nturimo. Ndishamwe nimumeko nikingorongoro nimume. Utubirore ucuva. Ari kubijya bikabaru. Sawa. Mukabiru. Nitumusanga he na he. Apana ngo tukotabembereza turiyica. Sawa uravye n'abariwe babiyica. Nanje nikiriyo cyanye sinzoza ntimuvuze ko mutancorera nikiriyo cyanye. Rekana nawe rekana. Nimva yanyu nzogenda ndayihonyera ati narakubwiye. Ndikure mu rugo rw'ipanye. Dale telefone. Telefone. Ya telefone ajya mu. Bro, jina rambiye kumisa to turegana ngo ivyabisuma polisi kumiturondera menga nitwe. Uburundi bwose. Na wa mudemu wanje mbwa ntiyamivye mbwa. Kubera ngo niba ngo bucagaruka. Uraze amafaranga. $1.
y'amanyamerika Ndazoje. kandi va mu Burundi sizogaruka Shanguri hama. ama uzoga mu Burundi Oya deshangira ku Tanzania Tanzania kwiberayo. Tanzania je Kuri Tanzania jana na kimwe. ese ba muri Tanzania Awabonye abana bahezagiwe ravye telefone mu fisi je narayivye umunsi izo sa nizubusumba nzira telefone reka ndayibe Amabase. ubu sifise milisenke sinza Ubu nawe uzogira kuri inzavya ubukono hariya uzuriya genda. kuraje munde aba nabari barungitse message ngo nje kwiba jamadora okay wavuze yuko ashika amasanga ego nimubireke bagomba afise umugore nyene ngaha nyene hafi nyene sawa 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 acha aja kureka yari karampata ngaha umviriza Idiri yakunze. kumugoroba Okay dukoreshe intambi. ndiravuze ko ari kwica none tukoresha inkono ntabindi urumva mana ni kwica ntagisigara None dukoresha imbugita inkoho umupanga icumu agakero niko kica neza Linda ndabiye kije narateguye byose naramugabira nawe barabiyita nukuri kumana kandi je wanashima muragenda ceca nimuka jewe canimuka bazote kubarondera ceca mwebwe urabona no mwana ujya urugugwe none toya chakonye umubaye ndamutubura mu nda ndagwaye inko kugira ngo cyane ngo bifite inko tatuku ntomereza kwega rero ikarapo n'urapo ayumvise arero wawarumye abyumvise ndakugatira sucurasa abindi bizakurikira Yakobo sa mbana Yakobo ndanirya muzi Israeli yajya we yakubugira ni woga umugabo wabiteguye wewe mugabo ayo mafaranga ashobora waba je mu nama yo kacesha wowe uri umusuma kari wa mbere irenze basi naringiya oya naringiya ahantu umviriza ko guma ngaha umaha kumaha bro telefone turasiga urumva zirasigara telefone zirasa gusigara Yakobo yavyo batagenda ntabwo twenga Yakobo de telefone zibiki bo Yakobo wewe tora wewe aya nurimo muri basi yo ntubasi Yakobo tora nurimo oya sindimwo nurimo cyase ndimwo kabisa nurimo uvuze ko ko ndimwo muri cyane kwimana ndio dutangu shaka gutanga oya nukuri kwimana cyane ukuri fuma none urushinge mu cyono oya mureke mubabari sija kwibaza ko ibintu arinze abivuga akaraka cyo kuja kwa amafaranga amushenzi sishaka gupfa nukuri nitwe na misire wapi nukuri mbabarira mubabari katwe dukora akazi urindi ukura ko ijambo nari nukuri je cyafata urushinge n'injone nukuri kwimana ndi wawe nayi wanje ndi telefone shaka umwambaro ije yakwaje aragira amasako kera kunyene tubiramije nasira kuri yuko turitegura iri ku murongo je ngiye kwije singiye kuzura ubufa ngaha eti tutunge ngomba nsubire ruguru ibi ndiko ndavugira ngaho kiyeduka oya ngomba nduge nukuri kwimana ngomba nduge ngomba ndubonye ari sigere yego ingenza nuduge abapolisi bakandondera je oya ngomba nduge zogusanga iwanyu ndakwica iwanyu urumva sinabwiye mu bireke agenda kudoje zogusanga iwanyu ndakwica nabwiye mu bireke nigisigaye cyane zokwita abushenzi nabwiye mu bireke ari ndani mu nzu wawe ndani mu nzu Okay, fresh kabisa. Sasa nibona jari narindi mu Bwongereza. Wallahi abazungu banyemera. Sheri mugabo rero urumva nyene kuri mukamuframe bisaba ko tushatuva nyene mwibi bimbehira abashaka. Oya seri umviriza je najenjanye ikasi. Jewe bebe najenjanye ikasi mani. Mugisagara hali noti. Oya banzurabe. Banzurabe bebe inoti ni zose. Is not.
oya nyakira mami. Jewe Imana yarampezagiye. Najanishije. Imana yarampezagiye vraiment. Urabona? We reka kuzi. Nibi. Nibiki? Imana yaguhezagiye muga. Mwa peti mwe mutakiki. Wahezagiye cyane ho. Jewe vraiment amafaranga ndina. Kakora ubwo boko sindabubone. Ndabashe. Nibiki mwebwe Muko chini ya ulinzi. Ake muko nini? Yako. Afadhali kukubona. Nani? Anakubiswa natuntuye ngaha inzara iri mukunyica. Wakubise uvuye kwibana none Oya ahubwo inzara yanyishe, inzara niyo yankubise. Yako ibyo wandabizi. Nokuri ndakubesha. Uvuye kujya kwiba. Nakubiswe mu mufuko ndagaraka. Umufuka yaratobotse. Yaratobotse ndakubesha. Hera hapo. Okay. Twabahagarariye impande y'umuryango sogera hiyo tukuganira. Uriko urumva rero aha mifuko. Gutavuye kwibana netse imihanda. Oya Jesse nchiba no kuriza chiba kabisa. Imana ntibimbaze. Ahubwo nana je hakuno kwiba no puma ndagusega basukanyima nagusede suko. Aha aho niho sawa. Aho kugira uje wiba yako. Suko je ibintu byo kwiba narabihebye. Aho ni sawa kuko haraho ari kuzuga cusanga barakumenye n'umuti. None suka inzara yankubise nahize naho niba ubudobo ntahabuze. Unwaye gutwenga ntari gutwenga. Wahize naho ugira naho wiba. Karantorota n'umuntu nibicamo bikakamutoroka. Nice ahubwo rero hari ikintu nagomba kukubwira. Nice. Yo kumbarara ndifise yo kwiyo. Jewe ndi bubudobo nkibi biyiko nkiba amasafuriya nkibi bikombe sivyo nkiba amafurusheti. Ibyo urumva Ariko nanje banyivye. Wanyivye. Nibi. Bro mumbiriza pana kumvamya jewe. Ano kumena maso. Urumva? Mwana yano batanga. Ukeneye iki none mwebwe? Mwemwose baramwebwe. Je yakutangiye kumbwira ko ndumusuma njewe nana. No kuri wanyivye. Nakwibyiye. Nana aho ubona natuntoye. Umutima wanje wawivye. Naraye ndakurota turi ngaho kuri beach kuri Tanganyika turiko turakina mahabati twabyaye abana babiri uri kurumva banke nayogeje nagutoye twaguza amahama sibyo aha abantu rero mu ikariti amabati nari narahamaze yabo basigaye ba mu nzu zatobaguritse sibyo amabati nkurira nkamanura nkaho ubu butafari ndiko ndapanga kuburokora urabona ko bworoshe Nene yakunda kubaza sa kanyene n'ubundi nta bindi worotata rukiba umaze kumbwira ko igese usima yabuye nokuri narayevye gusa nawe wanyivye umutima nsubiza Ubu nyene celebrase narenze karate n'abajetri n'abadakitana urabona ankubise ugutetawa uko nyene ubu nyene nabada ko sije hasi Jewe umuntu w'umugabo ndibishe azibe iki Begi ni ronde bashanye. Peti reka jewe ndi umuntu w'umugabo reka kumfima ndagufata nyene warayihebye kandi uvuga ko nta matafari mukuza ko yatwara ahubwo rero sayo gusa mfasha ko gashapu kabike kubera ngo manshaka kukiba aya yako urabona aho bigeze ndabuze aho ngufata nice frema ndagukunda reka ndatubore rucaho rushaka nice ndagukunda sibyo biri seri Yakobo biri seri no kuje banambye ati nice muraberanye mwe muyera mwijoro ndiko ndakurota yanyururukiye arampamagara ati Yakobo nanje ati ati ni witabe itaba preza Yakobo preza none yango ndakubaza ngo nice muraberanye n'urubavu rwawe murabukuna twenga Yako ndakubaza n'abasuma baragira mwe muye none niwibuka igisuma cyabambye impande ya Yesu mu kuboko k'ububafu ikindi mu kudo kimwe akibwiye ati umve ndakubwira wowe kwama wiba nkuko ikindi akibwira ati turabana mu ngoro yo kwa data mu joro wa mubandiwe bivuze nawe muzobana mu ngoro ahubwo je bivuze ati tuzobana je nawe mu mahirwe no mu marushwa uri mubana wajanze nabyo ntubifatiraho kandi hari agatelefone kariko karamotera sizamwisha go shiwa kwari agatelefone none yakunda kubaza ucyumva ufite itama yo kwiba ngaho ubudobo ngaho ibirushe ngaho iki
uracyatekereza no gutongora oya je ntakubeshe jewe dukundanye nawe ndagusezeranyije ko ntazosubira kwiba wawe gusura mukumbwiye ati ndagukunda hebana niyo ngeso nanjye ndi ni safini je ngaha abaravuga ko n'ivyama ibiyika amafurujeta impuzu zabo ibitenge we no kwibira ibitenge dukundanye mama yako ibyo navuze guhinduka cyangwa kumenyekana sinavuze umenyekane mu busuma urayikeneye iyo ngeso kimbako ego nibyo ngomba we yihebe hama dukundane na kimwe Bugatti ndagukunda ndagukunda ariko banje kureka iyo ngeso ingeso ndayihevye we Bugatti ndagukunda gusa ego urankunda Sefine ariko ntuzosubire kwiga urankunda urukundo ruri Sefine urukundo ruri impossible turatanguye kandi nanatevye ndi kugenda ndibaza urabona naringiye gusa uhevye iyo ngeso usubiye kwiba jewe sinzosubira kwiba urankunda usubiye kwiba bica bihera kandi mvuze bayirebe mazi arankunda ndagufata jewe none mugende nyarutsa genda hariya jewe ndagufata jewe asaye nicaye sa umunani seri Mama let's go. we bosiku jewe nakubwiye je nawe ntitungana wari umwana muto sinabikubwiye Jorazi ko niba amasafuriya nk'ibi biyiko nk'ibi inkono nk'ibi impuzu ariko ubu rero nibyo umutima w'umukobwa Yakobo narizi yuko umbwiye kuvuye kwibikinga wereka kuzana ivyo amakinga nibisanzwe je munzi umukobwa ndavuga vyo nakavuga ati yes wowe wambwiye ko ugiye kundira kwiba oya ugiye kuvuye kwiba abakobwa ngiye kwiba umutima wanjanye ahandi kure ndiko ndagenda twahuje rero n'umudema yo wakunifika mu roho wa mudema wabihaha my go home urumva uwo mudema nitonde ndamubwira ati yitwa nice kuri mwiza cyane umukobwa afise waba umuzi umukobwa afise inzobe nk'iki plastike cy'ibiryo uri kurabyumva uri kurumva uwo mudema w'inzobe gute ni Natasha oya nta kimwe kabisa uri kurumva ujya kajya gasuka ngomba kukamira isoko nizo cyaka kuyo wa mushenzi ndakashiriye muri nyarakarimwisha twavuganye ko kubajya muri iganzo ari kuyiba nta dufise uraba mugenzi wawe muri yagiye kwiba muri isoko mu matelefone yagiye mu telefone wowe ko mu amademo oya uwo mudemu yaje reka cyane naramukunze yaje ati Yakobo uri mwiza sawa Yakobo ntuzosubira kwiba bagendekana no kwiba umaze ibisugi byagusa wowe uza kwiba utudobo imbabura ibiyiko nturazana mu neka ari byo mugenzi wawe yagiye kwiba amatelefone sawa je ni bamakingo sizubiye anajari sinibye igipushe n'ifuroshati nitwabikoresha bagoyanga babigurishije nibyabuze isoko mudemu mwiza ntumuvuge nabi Yakobo uyu mudemu mwiza nawe gusa kuba bagufashe bari bagubira nta kintu niyo fa kuvuga ntumuvuge nabi unyibukije ruguru uri kurumva uwo mukobwa wumva rero impamvu namureheje jya wa musi bamfata niwe yankuye mu mwobo w'intare ego hariho urungu rwancaniriye imigere yo kunywa nk'ubu aho twohura nomwitako niwe yantabaye yaratelefone Yakobo wowe yaterefone umudema bazokuva ubudobo nuja kwiba amafushe niza kuyiba yiko niza nagashaka kari ibyo nshoboye nibyo nshoboye gusa uwo mudema ariko aravuga kwera urabona yuko nyina wiwe atamureze nabi umviriza rero wowe camugiye arafise ibisusu twabacumbye buga twakubikiye mwabiwitse uyu buntu mba afise umunezero umenga sinoburya ndaburya urumva umenga sinoburya kubera umunezero w'uwo mukobwa ngomba kumutera inda umviriza rero ako cyatugira amaryaje umviriza
telefone agire ku muriro sinze kuyibura oya aho Sinzi kumviriza, sinzi kuyibura. wayisite ku muriro ndayibure wenda kuzi wewe si ya indi yazimiriye mu nzu oya ariko ibyo sije nari nayibye yari yatwaye sinzi Steven yaza cumubwira yuko andindire gato yandaje sawa ariko uvuze kiri ku muriro nakubwiye ati telefone iri ku muriro ndabikubwiye ko ari wowe ugiye muhira naho ndahari nta na cumi mfise mu mufuka ico kimenye nakubwiye muga warudo gutugarira isi yose ufa gusa nanze oya cyanya cyane ngo ujya mugora mugore we nakora mukubise ujya mugore ntazova tuvuga muga fira mu mado saho wewe udopfa wiba mani abonye abandi biro yari nani mosoma uvuye kwikuha oya nari kwiba kadobo ino musire ntibamfashe ari kwiba kadobo abandi biba imiduga bakiba abantu baturare uza kwiba utudobo none mumbwizi n'umuda gusa uno munsi nibyo uza kugenda uza kunda abantu mu maso yiwanje none kakadirije maze rero mana abone ujya mugore rero ujya mugore mugabo hari nzova atuvuga kujya mugore niwe amaye mape yose niwe telefone kuri telefone none amahera mwayivye mvuga urugo ntabwo ngaho nani surubono urabaza amafaranga oya nimureke kumfata ntabi ndiko ndababaza nk'abagenzi icara hasi tuve hejuru wa mushenzi reka tuyage nk'abantu b'abagabo bisoni ariko je mwasondetse nimuntumire nanje oya urazi rero hajya ahantu tima pesa yenda bise ku maso rero bana uko twavuganye ni kujya ubwo ko jewe shadugira pasu ngene pasu naje changira ko jinye ni diri wada kwa ushaka pasu none mwayi twakoranye neza icupa twanyweye ahandi ibindi biracaza sivyo nibaze ko atabifuza kugenda hagati jana nawe wewe kubera amafaranga byose uri ku murongo amafaranga arahari twayazanye nyine tuza kuyagabura nyine kuya nyine twayazanye nubu nje ngomba cinurira ngira ubwo mutu usohoka igihugu baje cangena ariko nje niko cyari ico nje ngomba ha mu Burundi ngomba mu Burundi aha nzojingara udusafuriya uzana mwipirimusi izi nzoga zo kunywa kuranywa baye urimo oya none nk'abagenzi uko tubana ngaha tuza kumucurira gusa neza ibisanzwe umubora bukeye ariko kwimubudo bukabandi nibaze yuko ntangora nimwe ntabwize yabaye none arashika nk'ibihumbi 50 tuyamara twakubise ndio manje ubwindeke nabi just zari kuba kwitwa izira ndio masuri uko ngoje kugura indege reka kufite nata wamaze kubura dolari wewe idolari oya aba nibeshe kweli naribona ndarikuye najura abo oya ile kimanye irinyere wewe baje kumara gukubita mu budobo none gashaka ariko bimeze ekana rero madabwira icyo mari rero uwanse uzura kweli nakubwiye je nzobikora wewe je kuma ngende gari sawa je ndabyumva kandi we uzobwira byose kwiba je nazomurikira je kuma nigiri hanze nazomurikira bisani kumurikira je ndaza ndakora ibyintu reka ndikore ndakubwira ko kuri umusuni jewe naje kumenera ibi yakobo yambwiye sibyo ntumenera isupu wa mukobwa we uri umusuma sibyo ndashaka kumbwiza ukuri uri umusuma n'uri umusuma tuvugane basi turabasumano n'ibindi n'ibyaha tuvugane menda twumve yakobo wabyukiyo sinzi impamvu no mukobwa aje ngaha usanga wamenye ibanga wo uyu niwe yantabaye cyagihe nari nafashwe sivyo aramvugira ego sana nawe uzavuye ko umugabo wiwe nawe yiwe yari karantuka ngo ndekane n'ubusuma ndamubwira none yabimenye gutya mugore we narabimubwiye karancoro cyayiko reka sinabivuze ndabishaka kabaye mu cyo yavuze ko adagwana makeyi none ari curongo uzobandanya ubwo budobo oya nimureke kumfata nabi turabagenzi twaragoranywe mwibuka abo mwako bamaze guteranya mu rugo rw'abandi none se umusuma none je ngoma twibo tuza kubivuga twiba none je ko yambonye reka je ndiko ndagasoma nawe ubandanya umira amata oya ariko nimumfate nabi no kuri twaragoranywe twarakubitanywe inkoni yose yene ujya mugora wagiye kugira ko turabasuma nagiye kumubarira utwiba oya erega byabajya nibajya ariko we nanyoje mpemukira nawe uramutwi abasiye ndabizi nkagura basi nakadi ndaguha bitanu
ijipo yandi ndayitaye mwishimye. None se wagiye kubesha ubo? Noneho uwo mutipe mwakubise kandi vyagenze gute? Justin, Naam. wapi? Ndaje. Sawa. Nyaruka Justin. Agira ikintu ubona. Oya, Cyana kuyica. nana kimwe nokora je nyitera. Je ntubite by'iwa. Aticwa n'inzara tuzokwicwa n'inkoni. Shaka kumenya akazi ukora. Okay. Lakini Agaragara kubwiye. Sino muso mugamba. umva ukuramisha ibyo nakubajije. No, umviriza. Ego basi kamvuge basi. Okay, uzonwara. Umviriza sawa. Reka mvuge cyane. Sheri nibye, ariko nibye amadolari y'amafaranga. Ati? Urumva sheri, imwe kubwiye. Abari gututukanira atasheri we bifaranga ngibyo bikuye kugira ndabunezeze ndabigize ko ubu rero ucifata dosi cyudayubika hasi nzana ngo uzonwara je sheri je naho nuva abantu bafuye kuki wawe sibyo nubafuye kuki wawe bakubesha sibyo jewe ntabwo nshaka kuja muri sauza kubera ubusuma bw'iwawe sibyo kandi siniko ndabuka n'amahera y'iwawe none sheri ari amadolari je nazanye none byemeye amadolari okay na okay se n'amarundi y'amadolari je ndahita amadolari urayiba ya sheri nivyo gisinzo sunakanye kwiye tugomba tujabuke ndagutwari hanze sheri nyimera uko ushaka kumfata ntabiri kubera iki je siri musuma Ese não se mata. Mari ata. Kinize gute? Tumude muranga nguranye mani buri mubandi ko musuma. Mumbwire mumfashe kumubwiriza. None shimubera bari ikintu kimwe. Icambe nambe nimba twebwe twakuzondiri y'amafaranga twayaronka. Nta kindi kintu twabonera. Umviriza. Y'amafaranga. No munatunga ati yibye nikiba. Urashobora kumufata nje mukumbesha. Gira ukeze. Umviriza. Fasha. Kwakubariye. Kamurani nimba muri kunda amakani ibintu kurengana ugiye gutunga umuntu yarakini bikora ko mugi mani nabikoze mani sipegi biti yajari mu madolari wagudisha kabyose abo gairi kunterura akavuga ukeneye rupanga kugurire amajyambere ko bafashanye handika ushaka bafata n'ibya kadobo tujye kurira amafaranga reka banyiru sinabenda gushobora cyangwa mbere oya ndamuterera Man. Muri bimuga. Y'amafaranga ndayabuze. Amahera ndayabuze. amahera ari. Jena yamara wese ndayabuze yari hajya. Jena abuze amahera hajya. Amafaranga ndayabuze. Amafaranga twaye. Nayakunda muragenda mu. Amafaranga twaye. Habugira ni Yakobo. Kuri na Yakobo. No. Wono kugenda imbere yanjye. Jambu yo. Yakobo urazi ko twabusida hajya. Yakobo yari hajya. Nokuca umuntu. Ni ndayo kubari ubuju vugana yakona mu rurenda buzi. niyo mituma nsigira mu mbesha Tondera Yakobo. Yakobo nazo kumupanga ngana kujya. Yakobo twese ndamuronde Yakobo ndamubura. Okay. Sawa tugende. Oya, tondera Yakobo kwanza adu umuco wapi. Yakobo tugende mu tugende. Shema twatwagiye kwanza tuwande. Niwe yishyuye hajya. Amwo waguzwa tugende. Nayo ndashingira kuraba. Tumuturera nk'ubu. umviriza rero nkeneye inoti zanjye kiravuga ngo uhereze ngaha idiri narayikinye urazireza ko yaciyemo nta ABS nkeneye inoti Sawa ko navyumvise. Ikibazo kivuga nti amahera yose bateruye. Rimwe yose baratwaye. amafaranga
yose bayatwariye rimwe oya reka by'uburofa sishaka nkeneye inoti kuko byumva uko nyene amafaranga yose bayatwariye yose umudoro twari dusize muri je refize encore nkeneye inoti abo usichombwa nuko gusa twogera tukamurondera twese hagira ukurande ndanse mwebwe iyo onye ndazi yuko ari muchezo wa ndani mwemwe mwagize muri babiri nkeneye amahera ndanse ibitoro byanje navyo uyu byemeje ndakubwira ibyo amafaranga